cy'ukugororoka ic'umwami Yesu azompa kuri wa munsi. N'amajambo Pawulo yabariye Timoteyo umuhungu wiwe yabyaje ubutumwa bwiza, aramubarira mwananje mu bikorwa harabaye intambara, uru rugendo ruja mw'ijuru hari ibibazo byinshi, ndakubarira mwananje imisi yose ntuzokwama ugononokewe, umviriza mwananje ndagucira agace nkubarire. Igihe kimwe barankubise ibimoko ndasiga mu kwizera, barankubise ingage ndasiga mu kwizera, ikindi gihe ubwato bwaransabanye ndasiga mu kwizera, nange nanye gisata imyaka myinshi ndasiga mu kwizera, baramoye amoko imyaka myinshi ndasiga mu kwizera, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, isigaye mbikiwe igitsibo cy'ukugororoka ic'umwami Yesu azompa kuri wa munsi. ewe mwananje ntego gutinda kubarire muri uru rugendo, ntuzokwama ugononokewe imisi yose haba namba, abo mukorana bazoguhagurukira Urasiga mu kwizera, ntakizobuza mugenzi kugwara, urasiga mu kwizera, ntakizobuza mugenzi kukena, urasiga mu kwizera, ntakizobuza kuba mu mageragezwa, urasiga mu kwizera, hagarara neza mu bikorwa byawe kugira ngo uzoheze ushinga ino ntahe uti intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye nazigamye ukwizera, isigaye isigaye mbikiwe igitsibo cy'ukugororoka